Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Mbanje kuramutsa mwebwe mwese mwahisemo kurikira iradiyo yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu. Kaze mwana makuru yo kuruno wa gatanu igerekerezo rya 13 ruheshi umwaka wa 2025. Tunabutse yuko RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukano bumenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi izikurikira. Umesha makuru Bob Rugurika aratangazwa n'ingene abarundi bamaze imyaka 20 basindikajwe n'inzara n'ubukene ku ntwaro y'umugambwe CNDD FDD. Uwo mugambwe nyene ugaca ugaruka umesha ko abo banyagihugu bagowe ayikivumvu bawutoye 100%. Umushikiranganje ajejwe amasoko ntanga nguvu aravuguruza umukuru w'igihugu kumvo zituma igitoro kibura mu Burundi. Mwana makuru twabiteguye nayo abadandaza b'ibitenge ku isoko yo kwa Siyoni bazinutse kuri uno wa gatanu bugariza ikigo kijejwe kwegeranya amakori Ober. Inyuma yaho abakozi b'ico kigo babugariye amabutike yabo kumvo bavuga ko zatahuritse. Ana yandi ni mukayisase inkuru mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa. Reka ari makuru tuyahere mu gisata kijanye n'umutekano. Umukenyezi n'abana biwe babiri barayibishwe, nyine urugo n'abana bandi babiri barakomereka cyane batewe grenade ku rugo rwabo ruherereye ku mutumba Bibara muri komine Mutumba mu ntara ya Karusi. Amatati y'amatongo niyo bivuga ko yoba ariyo ntandaro y'ubwo ubwicanyi. Emmanuel Ndayishimiye atubwira ibijanye n'ubwo bugizi bwa nabi. Urugo rw'umunyagihugu uzwi ku izina rya Bavumiragiye Jean Berkimas w'imyaka 32 ruherereye ku mutumba na zone Bibara muri komine Mutumba intara ya Karusi rwaraye rutewemwo igisasu ntezwa minwe grenade mu gifaransa. Inkuru ziva muri komine Mutumba zivuga ko inkozi z'ikibi zateye grenade mu cyumba basanzwe bararamo. Ico gihe nk'uko aya makuru abandanya bivuga, umukenyezi wa Bavumiragiye Jean Berkimas ari we Ngabiyimana Sylvie w'imyaka 31 hamwe n'abana babo babiri aribo Ineza na Elisa baca bitaba Imana ubwo nyene. Nyene urugo Bavumiragiye Jean Berkimas nawe nyene n'abandi bana babiri barakomeretse cyane, mbere bakaba bajanywe ku bitaro vy'Ikarusi kuvurirwayo. Amakuru ava ku mutumba Bibara avuga ko ubwo bwicanyi bwoba bufitaniye isano n'amatati y'amatongo. Abantu babiri bikekwa kuba inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi aribo Nihoro Gaspard na Iragendanwa baciye bafatwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Nayo ugira gatatu yitwa Muco Wera Tarsise, igipolisi kikaba kiriko kiramurondera aho yaciye ahunga. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye. Twananize amakuru twabateguriye mu gisata cha politike. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi arashima uko amatora yo kuwa gatanu ruheshi yagenze, naho adakana ko hari amakosa amwamwe yahabaye. Mu kiganiro yahaye abamesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, umushikiranganje Martin Teretse mu vyo ajejwe harimo intwaro yo hagati avuga ko amadosiye ajanye n'ivyaha vyakozwe yamaze kugurugwa. Kurikire Martin Teretse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano buramenyesheje abarundi bose n'amakungu ko kuko bavyiboneye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine aherutse kuba mu Burundi wa gatanu ruheshi mwaka wa 2025 yagenze neza cyane. Naho rero ayo matora yagenze neza, ubushikiranganje
bwarabonye utunenge duto duto ariko ugashima ko twaciye dukosorwa kandi abadukoze bose bagafatwa bakaba bariko barakorerwa amadosiye natwo utwo tunenge n'utu gutabura amakarata yo gutora yibonekeje inshuro 14 mu gihugu cose gusaba abaje gutora ngo batore aho batifuza yibonekeje inshuro 7 inderetsi zaje ridafise uruhusha yibonekeje inshuro 3 mu gihugu cose ugutera ubwoba canke guhohotera abandi yibonekeje inshuro 5 kwiyamamariza mu bibanza by'amatora yibonekeje inshuro 1 ugushaka gukoresha ubuyeri mu gutora yibonekeje inshuro 3 mu gihugu cose kuvyerekeye utwo tunenge bibonekeje tukongera tukatumenyeshwa biboneka vy'ukuri ko ari ibyaha bitegekanijwe kandi bigahanwa n'ibwirizwa rigenga amatora hamwe n'ayandi mategeko agenga igihugu amadosiye yaruguruwe ndetse mbere imanza zaciye ziburanishwa ikibiriraho abantu 32 barahagaritswe n'inyamiramabi amadosiye yabo akaba yararungitswe mu nzego zijejwe guca imanza abakoze ivyaha baruciye mu ryahumye tubandanya tubarondera naho biruko umushikiranganje Martin Diteretse aragabisha ababandanya gusohora amatangazo yemiriza ivyavuye amatora ko bashobora kubihanirwa agahamagarira uwo wese yumva ko yoba yararenganijwe kwitura inzego zibijejwe dusubire dutege yompi umushikiranganje Martin Diteretse ubushikiranganji bw'intwagati mu gihugu cyambere rusangi n'umutekano urarajwe ishinga abanyepolitiki bamwe bariko basohora amatangazo bashikiriza ko matora yaranzwe n'utunenge twinshi mu gihe batigeze bashikiriza utwo tunenge ababijejwe ku munsi w'amatora kugira inyishu iciboneka ubwo nyene iyo ngendo rero itwibutsa kageso kagayitse kahora karanga bamwe kandi kataye igihe ko kwanka kwemera aho abenegihugu bashize kandi aribo bene ijambo mu ntwaro ya demokarasi yakoze icaha cyo gutemera ibyavuye mu matora nawe arabihanirwa twashaka twibutse abarundi bose ko amatora ari kimwe mu biranga ubwigenge bw'igihugu ko uhirahiriye ngo ayahungabanye ategerezwa gufatirwa ingingo ruhasha nico gituma ubushikiranganji busavye abo banyepolitiki canke uwo wese yoba yarabonye kitagenze neza muri aya matora turangije akibaza ko yoba yararenganijwe ko yokwitura inzego zibijejwe maze nazo ziheze zirabe ko ivyo avuga bifise ishingiro kugira zimutunganirize zisunze amategeko n'amabwirizwa y'igihugu ubushikiranganji ukagabisha uwo wese yoshaka gufata inzira z'akajagari zinyuranye n'amategeko bumwibutsa ko inzego zibijejwe ziri ku TV dusavye ko ata muntu n'umwe yosubira gushikiriza amatangazo afise intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu iruhande yo kwiba amatora umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD umaze imyaka 20 wica abarundi ubatoteza mu kubicisha inzara n'ubukene ivyo bishikirizwa n'umesha makuru Bob Rugurika akurikiranira hafi ibijanye na politike iri mu gihugu Bob Rugurika agereranya inkoro ya CNDD FDD n'ishusho ya shetani mu Burundi kuko izwi mu mabi gusa ataciza yigera ikora tutibagiye canke ngo twibagize nibaza ko ata murundi numwe atazi yuko ibi byo kwiba amatora bimaze imyaka 15 kuva mu 2010 mu 2015 mu 2020 uno munsi mu 2025 nta murundi numwe atazi yuko CNDD-FDD yanye yiba amatora muribuka ko hageze n'igihe abakuru muri uwo mugambwe bonyene akaba aribo bavyivugira uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD witwa Manasena Nzobonimpa yaravyivugiye aravuga ingene bivye amatora y'2010 abandi bose bagiye barabivuga no kuvuga rero yuko nta murundi numwe atabizi ibisi bishasha ahubwo uno munsi nibaza kwivye ubusuma bw'amatora atari co coba kiraje shinga abarundi nyamukuru nibaza ko arukuraba ahubwo ingaruka mbi zavyo abarundi bamaze imyaka 20 uno munsi bicwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakeneshwa bashigwa mu bukene bangazwa bafungirwa ubusa raba hirya no hino ubukene buri mu barundi
raba uno munsi CNDD-FDD yarimye abarundi ibintu vya nkenerwa vy'ibanze, ivyo gufungura, ivyo kwivuza, ivyo gusomesha abana, kwiga, ivyo byose byarasambutse mu gihugu. Uno munsi abarundi bose barifumbereje. Nibaza ko arico kintu nyamukuru no munsi ahubwo abarundi bovuga ko nico kibabaje. Hanyuma ikindi gikomeye, nibaza ko uno munsi ugiye kubiraba nukuri mu nkundire nkoreshe imvugo ngereranyo, uno munsi ni nkuko CNDD-FDD ni ishusho ya shetani mu Burundi. Murazi ko na Bibiliya ivuga yuko shetani atakindi ajejwe atakwiba, kwica, gusambura, eka no gukenesha. Rero je nibaza nivyo tubona. Ikindi naco nibaza abarundi ntitwokwama dutangara kuko n'abasokuru bari barabivuze. Baravuze bati akarigira kabizi kajya imboga karije. Nukuvuga ko n'abantu bareka kuvuga ukuri kuri ibi vyabaye, abantu bahishira CNDD-FDD, abantu badashobora kuvuga bati ayasa amatora kandi bakabivuga n'imbere yuko biba, bari babizi. Uno munsi hari abantu baherekeje CNDD-FDD kwiba. Uno munsi ugaca usanga bariko bavuga ngo ntituvyemera gute we wagiye ubizi. Umukuru w'igihugu yarivugiye ubwiwe Evariste Ndayishimiye ariko abwira umuntu yitojeje yitwa Mukombozi, aravugira mu isindi ry'abantu ati jewe uyu muntu ndemera ukurinda kwiwe, simbona igituma yotanga miliyoni 2 zo kuja kwitoza kandi azi ko atazotogwa. Urumva yari yamaze kumucira urubanza, yarazi ivyo barimo. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo yakwiragiye igihugu cose yivugira ati uno munsi ubu muri aya matora tuzoronka 100%. Ubona biha 98% yari yabivuze. Ivyo yarazi cari karakora. Abakozi batunganya amatora muri seni n'abakozi ba CNDD-FDD bashizweho na CNDD-FDD, abo bose baherekeje CNDD-FDD kwiba. Uno munsi bariko bararira, bari babizi, bari babivuze n'imbere yuko amatora bati iyi migwi yashizweho ukutariko. Bavuze rero bati twebwe nta kundi dutegerezwa kuja muri ubwo busuma. Urumva rero baba babizi nibabe bavyemera. Umesha makuru Bob Rugurika anegura imigambwe yitabiriye amatora kandi yari izi ko itunganywa ry'amatora ryaritunganijwe nabi mu guhonyanga ingingo za demokarasi. Hama mu nyuma abanyepolitike bakivuguruza mu kuvuga ko bibwe kandi bari bitavye amatora ashingiye ku busuma. Ikindi novuga nuko abagiye mu matora nabivuze bagiye babizi ko atunganijwe nabi, bagiye babizi ko itunganywa ryayo ridakurikije amategeko, rihonyanga ingingo za demokrasi. Nukuvuga rero yuko babigiyemo babizi bakanavyemera bati turabizi ariko dukwiye kujamo. Nukuvuga ko baba bemeye yuko bazemera n'ibizovamo. Urumva rero kugaruka umuntu yiriza agirane nukwivuguruza. Je nibazaho ko atabushinga naye byinshi burimo. Ibi navyo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ariko aratera ubwoba ngo abatanguye ngo kukoma induru bavuga ko amatora yibwe. Bo nibaza ko ari bwa bwoba nabo basanzwe bafise. Rega uzogende murabizi n'umusuma iyagiye kwiba, n'umwicanyi iyagiye kwica, mu bisanzwe aja kubikorana ubwoba, kandi niyo yamaze kubikora agira ubwoba, agira ati bihava bimenyekana, nzomenyekana ko nakoze ikibi. Je nibaza rero bijya umushikiranganje ariko arakora n'ubwoba nabo bafise, barabona bati twarivye ariko no munsi bitanguye kuja habona, bitanguye kugaragara, bitanguye kuvugwa mu maradio, bitanguye kuvugwa mu makungu. Nibaza ko ari ubwoba. Bo mugabo n'ubwoba bushobora guhitana kandi inzira karengane. Ijya ntwaro murazi ko yica ifungira ubusa. Nibaza ko ari ryo terabwoba bariko barakora, bijyanda bifatamwo nk'iterabwoba. Abarundi niko bobifata. Ariko kandi nibaza ko igikomeye no munsi nuko abarundi borabira hamwe gute ibi bintu CNDD-FDD yadushizemo vyohera. Nayo ababama bariko baherekeza CNDD-FDD abajewe no kurinda bafata nka CNDD-FDD nyene. Tukiri muri cyo gisata nyene ca politike, abarundi bahamagarirwa kurengera ibibatandukanya vyose bakagira urunani rw'intamenwa kugira ngo bashayure igihugu cabibarutse. Bere mu ndirimbo yeruka gusohorwa n'umurundi Ngendakumana Daniel inyuma y'amatora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka aheruka akuba. Kuri mikro ya mugezi wacu Josiane Muzaneza, Daniel Ngendakumana aravuga ibikuru bikuru biri mu butumwa yagonze gushikiriza abarundi abicishije mu muziki. Ubutumwa buri mu bice novuga bitatu. Icya mbere hariho akaranga kwibutsa ico turi
haba abafise ibibazo haba n'abategerezwa kubitorera inyishu. Ico nita identite y'Uburundi. Identite y'Uburundi rero ndayishira hejuru y'izindi zose, ndasigura ngo tere intambwe zishika kuri 12, no kuvuga iyo wiraba kwa kawe mu izina ryawe, iyo uraba n'umuryango wawe utegereza kuva mu nzu, iyo wiraba nk'intara ya ibigo by'amaregionalisme n'ibiki ntabyitegereza kubirengera, iyo wiraba ufatiye ku ndi muvuga, ufatiye ku migambo urimo, ku madini n'ibiki, ibyo byose utegereza kubirengera, ukabona ko hejuru ya byose utegereza kuba uri Umurundi. Ndibutsa ko n'imyaka nayo nyene atakivuze ko hariho abafata bakavyura ibibazo mu buryo bw'amageneration. Ubutumwa bwa kabiri ndabugarukana kuri situation iri mu gihugu, abantu bafise ukwihebura na cyane cyane ko babona kumenga ibibazo byabo nta bishobora kuronkera igisho. Aho rero hazamwo n'agacerere na cyane cyane k'abanyepolitike, abasirikare n'abarundi bahunze, bose kumva bari mu gacerere kandi umuvyeyi wacu ari mu Burundi yatuvyaye akaturamura ariko aratabagaza. Ibibazo rero biguma vyiyongera, bamwe inzara, ndavugamwo indwara, ndavuga ko n'amakori yabaye umurenge, ndavuga ko n'amasosiyete amwe yagiye arahombeshwa. Ibyo byose n'ibibazo nyamukuru abarundi bafise bavugira mu ntamatama. Rero haje mu artiste cyakora aca bishira ku mugaragaro, gaca mbaza nti none wewe kuyita kunda Burundi wowe uri mu biki ko umuvyeyi wawe asigaye aharugwa inyuma ku isi. Ikindi rero harimo ubutumwa bugira gatatu, ibyo abantu badakunda kuvuga cyane, bavuga ati none ko by'amatora biriko biranka, inzira zose twahora ducamwo zigoye, biragenda gute? Niho rero harimo ubutumwa, hari abantu bareza amaboko bategeza kugaragara iyo rukanze, iseruka rukanze, intwaramiheto, intwazangabo, abo bose n'abantu bagenewe n'ibwirwa shingiro baha uburenganzira bwo gufata ingingo, bwo gucayura, bwo gushira mu Gifaransa bwa rétablissement de l'ordre de république mu gihe ibintu byose biba byayangaye. Nubwo butumwa nyamukuru bushikirizwa muri iyo ndirimbo. Daniel Ngendakumana araza kuba umutumire mu mpera z'igice cya mbere cy'aya makuru. Mukanya turabananya n'amakuru twateguriye mu gisata cya politike nyene. Ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Amatora y'abashinga amateka n'abajenama bo makomine yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi yaranzwe n'ubusumwa bwakozwe ku mugaragaro. Abayahiganywemwo abanyagihugu, Eklezia Katolika yari mu bayakurikiranye biciye mu ndorerezi zayo, amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yo mu Burundi na mpuzamakungu yose yahurije hamwe ko yaranzwemwo ubusuma ku nyungu z'umugambwe uri ku butegetsi. Abahiganywe basabye ko yosubigwamwo. Mbega urwo rugamba batanguje bazorugumamwo hafatiwe ku buryo ayo matora yibwemwo, amatora yacyashoboka ku ntwaro ya CNDD-FDD. Abatumiye ikiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 15 ruheshi ni Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona uza ubwa kabiri muri ayo matora aherutse. Epitase Nshimirimana ni umuvugizi w'umugambwe MSD uri mu bungiye kuva mu 2015. Bob Rugurika ni umenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa Radio RPA. Pacifique Ninazwe arongoye ishyirahamwe Fokode. Kiganiro ijambo ni rwawe muzogikurikirana ku mihoro itandukanye ya RPA kuva isaha 12 z'umugoroba. RPA turabandanya n'amakuru twabateguriye. Abarongoye imigambwe ntibatowe n'abanywanyi babo mu matora aherutse y'abakinyamateka hamwe n'abajenama b'amakomine kuko imigambi n'imigabo yabo yataye igihe. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kuri uyu wa gatanu. Gervais Ndirakobuca yariko yishura ku kibazo kijanye n'amakenga ko agira agarukanwe intwaro ishingiye ku mugambwe umwe inyuma yaho umugwi ujejwe gutunganya amatora umenyesheje ko umugambwe CNDD-FDD ari wo watahukanye ayo matora. Hari mu kiganiro abashikiranganje batandukanye bahaye abamesha makuru hamwe n'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki. Tumukurikire. Natanze ivyo bibazo abariko baravyibaza n'abatanzwe barongoye imigambwe. Nagire rero urongoye umugambwe hanyuma abanywanyi bawe nibatore imigabo n'imigambi yawe, no kuvuga yuko iyo migabo n'imigambi yawe iba yarataye igihe.
ndagira amagarire rero bene wacu basanzwe barongoye imigambwe kugira imigambwe yabo bayishire ku rutonde rw'ibihe tugezemwo ntibibaze yuko umurundi ari umwe wa hirya y'ejo wabwirira ibyo umubwiye akabyumva uko nyene bamenye ko abarundi nabo nyene ubu baciye ubwenge batora ico babona gifise ico kizobungura kuvuga rero ko dusubiye mu mugambwe umwe habe namba dusubiye mu mugambwe umwe kuko umugambwe umwe ntugaragara mu nama nshingamateka n'inama z'amakomine imigambwe myinshi irekurwa n'ibwirizwa nshingiro ryacu ry'uburundi n'abandi mategeko yose ayikomokako tuyafise rero ntabwo tugiye mu mugambwe umwe nimba amatora y'ibihumbi 2025 abenegihugu batoye umugambwe umwe barashobora gutora imigambwe 4 canke 5 mu bihumbi 2030 mu gihe abo bene bacu barongoye imigambwe bogira kuri izi mpanuro nabahaye nabo bagatondesha imigambwe yabo baravye ibihe tugezemwo nayo kugira mu Burundi habeho intwaro rusangi ntanyiganyizwa birihutirwa ko ibikorwa cy'abashinga amateka n'abakenguza amateka kiboneka neza ndetse bakarangura ibikorwa byabo mu bwigenge bukwiye. Ivyo kugira bikunde rero bisaba ko ingingo zimwe zimwe z'imiteko rigenga amatora zituma atabwigenge bagira mu kurangura igikorwa zihindurwa. Izo nyishu zikaba zitangwa na Denis Banshimiye ubusa mu gusoza ikirwa ciwe kubijanye n'ingene abashinga amateka n'abakenguza amateka barangura ico batorewe. Province Niyonzima. Ihinduka ry'itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka wa 2009 ryatumye habaho ibidatomoye kubijanye n'ubwigenge bw'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka ndetse ingingo zimwe zimwe ziza zihushanye n'ibiri mu bwirizwa nshingiro bivuga ko ivyuko abatowe ngo baserukira abandi badashobora kubaho baserukira imigambwe ndetse kw'ivyo bibujijwe. Iryo hinduka rero ryabaye mu gihe icuka ca politiki kitari cifashe neza mu gihugu niryo rituma uyu munsi biba ngombwa ko ibintu bihinduka kugira ngo hagaragazwe neza igikorwa c'abatowe no guserukira batoye hisunzwe demokrasi y'ukuri nkuko tubandanya tubisoma mu cigwa ca Denis Banshimiye ubusa. Kugira rero ivyo bishoboke ni ngombwa ko ingingo z'itegeko rigenga amatora zikuraho ubwigenge bw'abatowe mu kurangura akazi kabo zihinduka. Aha ingingo zohinduka ni ingingo y'112 y'itegeko rigenga amatora iraba ivy'inama nshinga amateka, ingingo y'142 y'itegeko rigenga amatora iraba ibijanye n'inama nkenguza amateka hamwe n'ingingo y'187 y'itegeko rigenga amatora iraba ibijanye n'ivy'abajenama ba komine. Guhindura rero izo ngingo ngo biri ngombwa kugira ngo ibigenga igisata cemeza canke gishiraho amategeko cisunga ivyangombwa bigaragaza intwaro ya demokrasi y'ukuri. Muri iryo tegeko rigenga amatora nk'uko bibandanya bishikirizwa n'uwo mwarimu w'ivyigwa vya politike muri kaminuza y'u Burundi, iyo tegeko ritegeza gushira mu ngingo zaryo ko abatowe badaserukira umugambwe ahubwo baserukira abarundi bose. Ibi ngo bikazofasha ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bamaze gutorwa bakora bisunze neza y'abarundi bose hagukorera inyungu z'umugambwe canke akagwi gato ko mu mugambwe, nayo ibi bikazoba vyugurura intwaro rusangi y'ukuri mu Burundi. Reka dushimire na Province Niyonzima. RPA toneze amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'imibano nanegiye mu ntango zano makuru. Abadandaza b'ibitenge bo kw'isoko yo kwa Siyoni mu gisagara ca Bujumbura bazindutse bugariza ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR kuri uyu wa gatanu. Ni nyuma yaho abakozi b'ico kigo kuva ku munsi w'ejo bariko bugara ibibanza abo badandaza bakoreramwo bari batwara n'ibitenge vyabo bavuga ko bariko baronde vinyete z'ikigo OBR zoba zaribwe. Ni mu gihe abo badandaza bagiriza ico kigo ko arico gifise amakosa na rijya arico cyabahaye ivyo bitenge biriko n'izo vinyete. Ido nido na Barter Kwizera. Ejo itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu niho twabona abakozi ba OBR baduturukako. Aha mwumva ariko bavugira abantu benshi ni ku biro bikuru by'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR, abadandaza b'ibitenge bari bazindutseyo gusaba ko ico kigo coja kugurura amaduka yabo bakabandanya bakora. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho ikigo OBR kibugariye kibabwira ko kiriko kirondera amavinyete yaco catakaje. Uyu mudandaza arabitwiganira. OBR yaratakaje amavinyete. Itakaza ayo mavinyete ntituzi abayitwaye abayatwaye amavinyete abari. Icyo twabonye gusa OBR gumiza mu masoko nka twebwe kwa Siyoni yaraje mu masoko ubu batugariye kuva ejo 13 barugaye ibibanza vyose.
rero batugara ibibanza uno munsi twazindukiye kuri obere kubabaza ivyari byo ati kuri mwatugariye ibibanza. Ikiriko kirababaza abo badandaza ningene ivyo bidandazwa babironse biciye mu muco kandi ari obere nyene yabibahaye ishize kizo vignette bafise aho mbere abo badandaza bafise n'impapuro za obere zemeza ko ivyo bitenge vyabo vyinjiye biciye mu mategeko. Muri kino gihe abo badandaza bagatangazwa n'ingene obere iri kibabaza iyizo vignette zayo ziri. Ntivyumvikana ko umuntu adedwana igitenge akakidedwana akagikura muri obere akagishikana ku kibanza obere ikashize ikakigifata ngo ayo mavignette ni afrode ngo yatakaye muri obere. None ayo mavignette yatakaye muri obere ari obere idedwanisha ari obere itanga izo vignette. None twebwe twokwerekana umuntu yoba ariko aratanga izo vignette tumukwiye he kandi ari bo bazidushirira ku mipaka yabo. Ntituzi rero izo mpuzu ariko bazitwara kabuki kandi ni impuzu zarishe kandi dufite ibipapuro twarihiye. Mu kababaro kenshi abo badandaza basaba ko obere yokoresha imashini yaho rikoresha kera mu gupima izo vignette na rijya muri kino gihe bavuga ko bigumye uku bo kwisanga mu ruhombo. Twebwe twabasabye ko bazana amashini bahora bakoresha kera kuko ako kamashini karerekana vignette inimero iri mu mashini ya vrai nabo ako kamashini ngo zarafuye zose izo mashini. Izi mashini nshasha bazana nizirekoneka nyene n'amavignette yabo ya vrai. Habyo rero leta ko yobishiramo inguvu kugira niduhombe kuko ibidandaza obere yabidutwaye. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abaramutswe ikigo obere kugira bagire ico bashikirije kuri ico kibazo. Arakoze wase ekwizera. Mu gihe umukuru w'igihugu yamenyesheje ko Uburundi bufise igitoro cinshi hanze y'igihugu ariko kitarashika mu gihugu kubera habuze uburyo bwo kizana hamwe n'ibinogo byo bishiramwo. Uwizeye Ibrahim umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko nanga nguvu mu kiganiro abashikiranganje ba leta ya Gitega bahaye abamesha makuru n'abanyagihugu kuri uno wa gatanu wewe yamenyesheje ko ico kibazo kitaratorerwa umuti kuko hari kirajya amafaranga mva makungu hamwe nuko hagiye aribonekeza amanya muri bashinzwe icyo gikorwa cyo kizana. Tumumvirize. Ivyo mukuru y'igihugu yavuze ko ari ukuri. Musanzwe muzi ko ibitoro ni gisata gikomeye cyane, ni gisata iyo hagize igihinduka usanga mu buzima bw'abene igihugu hari byinshi bihindutse. Hanyuma ahanini mu babikoreramo wasanga atakuri bashiramo ku buryo byaribonekeje ko usanga dufite igitoro hanze hanyuma ababijejwe kugira ngo bakizanye bagishikane ngaha mu gihugu twarabishizemo n'inguvu nyinshi n'uburyo bwabonetse ngo usanga batuzanira gike ugasanga haje amakamyo 10 amakamyo 15 kandi bari bakwiye gushira mu makamyo menshi cyane gutyo igitoro ikaza mu gihugu cyacu. Cyaribonekeje kuko n'ubu tuvugana hariho amakamyo asanga ahagaze kandi bashizemo igitoro mugabo ukibaza ni giki cyatumye amakamyo ataza. Harimo ibintu byinshi bikorerwa musanga bidashimishije, niyo mpamvu dukoresha ingufu nyinshi kugira ngo igitoro kize. Mu byerekeye ibinogo navyo nivyo bazofise ibinogo bijamo igitoro hojamwo hafi nk'imiliyoni 60 byaba ibinogo bya leta canke ibinogo by'abikorera utwabo. Ariko rero kugira ngo ubone umuntu azana igitoro dufise cyose akizanira imagishikane ngaha niho hari agahaze ubwira ukaraba ibikorerwamo rero usanga ahanini nyabiba bidashimishije, harimo ubutiriganya ugasanga harimo amanyanga, ahanini usanga turiko duhura nayo kugira ngo igitoro kize. Aho tuboneye ko iwanaje niyo twashira dushiraho urwego rujejwe rwa leta gukurikirana ivy'igitoro igihe tusanzwe tuzi ko amafaranga agura igitoro ava hanze ari make. Kuba make rero ariko biterwa hanininya n'impamvu nyinshi cyane zacinga mu gihugu cyacu. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe umutumire wa RPA. Umuririmbyi Daniel Ngendakumana yishuye ku bibazo bitari bike bijanye n'amajambo y'inkoramutima ari mu ndirimbo shasha aherutse gusohora. Indirimbo ifitanye isano cyane n'amatora aherutse kuba mu Burundi, hamwe rero n'icyo kugwa kugira ngo Uburundi bubogugwe. Muri harurwa
abavyeyi bawe bihoze muvukana muri bake ngenda kumana Daniel ndakuramukije ndabaramukije n'abarundi bose ko baratumviriza yego muherutse gusohora indirimbo mwise izina murundi mwotubwira cyatumye mwahisemo kuyita uko ivyiyumviro birimwo mwabikuye hehe mu bisanzwe umuririmbyi wari we wese umu-artiste abanyakaranga inspiration ya mbere usanga twikura mu bidukikije rero harimo n'abantu iki gihe rero mu Burundi je naragerageje gukurikirana na cane inkinamico y'amatora ikirategurwa mu mwaka imitego yose yagiye irashigwamwo uhereye muri code electorale kumira ry'abigenga kubashiraho amananiza n'imigambwe yitwa ko yohiganywe igasamburwa n'ibyigwa shingiro ridaha uburenganzira abanyagihugu bwo kuserura icyo bifuza hanyuma rero nongera ndaganira n'abarundi batari bake usanga hariho ibibazo dusangiye twese nk'abarundi usanga n'inyishu zabyo turaba twese kandi dukwiye kuzironderera hamwe atavangura rifatiye ku cyo ari cyo cyose nuko rero ibyifuzo by'abarundi navyegeranije ndabishira muri kino cese canke indirimbo bivanye nuko umuntu avyumva cese rero nacanditse hama ndagiterera mu gahogo ndagikorera n'amasanamu kugira ngo bishikire benshi bashoboka ego muri iyo ndirimbo yanyu ego muravugamwo ibibazo abarundi bahura navyo hari n'ahantu muvugamwo yuko abarundi benshi muri kino gihe bifuza guhunga igihugu ni kuko ivyibaza uko kandi abategetsi badasiba kuvuga ko amahoro yiraye igihugu ari nyabagendwa ibyo si jewe ndabivuga n'abarundi barabivuga barabishikiriza hariho n'ibimenyetso bivyerekana ndavuga ko iyo ari igitabo c'inzira coroshe kuronka bose baba baromotse ivyo rero sagasesheshwa rumuri byatanguye kuva kera murazi afere za Serbia ko abarundi bose bari babonye nk'inzira yo kuhunga igihugu baromoka ku bwinshi abandi mu bihugu by'abarabu nka za Oman n'ahandi aho bose abantu bariko barondera iyo baja muyaze rero barakubaza ingene boshika za Canada za Zambia n'abantu batize bose bariko barihuta kuja kurondera ingene bacingera hirya no hino no muri Congo bariyo kandi ubona hari intambara n'ahandi abarundi rero bifuza kurondera ahari gisumba ikindi aha rero leta yaragize n'ubwoba kumbure urabona ko yazirikiye no mu bya passport n'amarese passe kugira ngo yironke bimeze nk'umuzi w'ibuye iki gihugu rero bavuga ngo ni nyabagendwa jewe mu bo twaganire bampaye ubutumwa n'ibiboneka nashikirije muri iyi ndirimbo nuko harabambwiye ko igisata c'ingenzi cyo kigoyagoya uravye nka tourisme mu bindi bihugu usanga yinjiza amafaranga menshi rero mu Burundi fata amafaranga akira hari n'abakerarugendo binuba Uburundi batakibasha kuhaza muraba nko Amerika iheruka no gusohora itangazo ivuga ngo ibijanye n'amabiza y'abantu bava mu Burundi bagiye kwihagarika kuko n'abagiye mu ngendo z'akazi ntibagaruka murabizi ko n'abayobozi bakomeye abakinyi abartiste bose amahirwe yo kugenda hanze ni bake bagaruka kiretse we uwabuze ko abigenza nyine urumva rero ko ibintu biba byarayangaye naho babihishira bitoroshe ego imbere yuko dusozera muri iyo ndirimbo yanyu nyene hari aho muvuga ko utwigoro twose tw'abarundi twasenzwe mushatse kubwira abarundi yuko bo kwiyakira kubera ko atandi mahitamwo basigaranye nimba atari uko kubwanyu n'igiki cyari gikwiye gukorwa kugira ngo ibintu bihinduke abarundi harimo imice myinshi ndagenda nabisigura mu bice byinshi bitandukanye turimo abasivile harimo abanyepolitike harimo abasirikare nka twebwe rero twese mu burenganzira dufise bubayabaye hari aho bugarukira na cane abarundi bobo mu gufata ingingo bateza kwifatira mu kazu k'itora kuba rero naho harashizwe ko amagufuri uvuye barakubwira ko bagiye kunguko nahone ugasanga abantu batorerwa n'abategetsi uko abategetsi bavyifuza ugasanga no wifuza gutora ntiyashoboye kuja mu mahiganwa aho rero biba bimaze kugorana kiba gisigaye mu bundi bubasha bakera narindi rero n'amatora ataraza hari inzira nyinshi zo gutabara igihugu umwami igihe cyose yaba yananiwe baramunywesha ubuki rero abarundi barambwiye ko barindiriye ko hari uwibwiriza barabura baributsa nuko bama bumva ibihuha amatangazo n'ibindi ku masamirizi baremesha bakiyamara amaso yaraheze mu nzira rero ubageza aho babaza nimba umuheto bahawe yoba ari nk'igisharizo cyo kuba bakwiye kuwukoresha kugira ngo baretablisse ordre public nk'uko ibyigwa shingiro nk'irya 2005 ribemerera muri article 125 byanse mu mashirega biraja no mu migere none bobo abo batwara ntibazi iyo baciye kugira ngo baronke uburenganzira bariko barima abandi uno munsi
kandi n'amategeko mpuzamakungu aranabirekura arasharite internationale ya droit de l'homme muri preambere yaho iravuga ko iyo umuntu byananiranye ko akingirwa n'ubutegetsi bwubahiriza amategeko kiba gisigaye nuko we nyene gifatira umwanzuro bisigura rero yuko niba byanse n'amatora kanka ubu rero ikiba gisigaye inzira ya nyuma abandi bose bama batinya kuvuga muri abarundi mu n'amatama barayivuga nivyo rero mu ndirimbo dushikiriza igihugu ntigishobora kugwa mu kaga abantu babona baba arabahawe umuheto wo gukingira igihugu no kugitabara mu bihe byagoranye nibatabara abarundi bararushe n'abandi bose bumva hari icyo gukorwa ibyihuta kino gihe cya mbere no kubanza gusubiza igihugu ku murongo hanyuma ibindi bikazogaruka mu yego murakoze cyane murakoze nawe tugira umuntu twubaka uburundi maze izobidufasha dore jewe umunyagihugu bamwe mwene gihugu ndarambiwe n'igitugu gikoreshwa muri iki gihugu byose ndabibonera mu bitutu amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukano bamenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu BI uko mutari bimenyereye ku minsi yose ya gatanu ni iganiro dukingire ibidukikije uno munsi tugaruka ku kimanga kiri hahegereye umwonga Nyenzari muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ingaruka kigo kigira ku buzima bw'abanyagihugu baba muri ako ogati iganiro cyo kuri uyu munsi tugishikirizwa na mugenzi wacu David Claude Bananaje. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Tubaye ikaze mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025. Abahinga mu bidukikije basigura yuko ikimanga ari umwobo munini wimburuwe n'amazi y'inkukura canke ibomagurika ry'imisozi. Bimwe mu bituma hibonekeza ico kimanga n'amazi y'imvura mu gihe iguye ari nyinshi kuko amazi yayo aca atangura gutwara isi buhoro buhoro. Ayo mazi y'inkukura agenda aratembana uduce tw'isi bigatuma haza utunogo duto duto duheza tugahinduka ikimanga. Ikindi kibitera ni imisozi ifise ahantu hamanuka aho usanga amazi atemba n'inguvu nyinshi bigatuma hasinzikara vuba kuko atabiti biba biteye kuri iyo misozi bishobora kugabanya umuvuduko w'amazi y'imvura kugira ngo isi ntiyononekare. Ahatari hake mu gihugu haravugwa ibimanga bibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu basanzwe baba ahegereye ivyo bimanga. Mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa gatanu tuza kuvuga ku kimanga kiri ahegereye umwonga Nyenzari kiri muri quartier Gikungu muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura kibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu baba muri ako gace. Bega ico kimanga catanguye kwibonekeza ryari izihe ngaruka zimaze kwibonekeza ku banyagihugu baba hegereye ico kimanga, inzego z'igihugu zibijejwe ziriko zikora iki mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo. Ivyo bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa gatanu, ikiganiro mugiye gushikirizwa na David Claude Bananayo. Ndasubiriye kubaha ikaze inshuti bakunzi bisamirizi ijwi ry'abanyagihugu mu kiganiro dukingira ibidukikije. Uwo mwonga Nyenzari ahari ico kimanga uri neza na neza ku metero 200 uvuye kuri kaminuza yitiriwe Lumière no ku metero 1000 uvuye kuri Monsiyo Gikungu. Bamwe mu bakurambere bavukiye ahegereye umwonga Nyenzari mu myaka 1950 bavuga ko hari ahantu umuntu yajabuka atarinze gusimba, ariko batangazwa no kubona uwo mwonga usigaye uri kimanga gikomeye. Abanyagihugu baba muri ako gace bakaba barara ntibuca batinya ko umwanya n'umwanya bashobora guhitanwa n'ico kimanga. Abangamiwe n'umwonga witwa Nyenzari. Uwo mwonga uratubangabiye cyane rwose, tumariye amazu uyabomora n'umusozi. Ako urwo ruzi uwo mwonga Nyenzari uramaze kera watanguye ari umwonga usanzwe utembamwo amazi asanzwe, mugabo waramaze kuba
imanga waraciye imanga nk'imanga y'uruzi ariko amazi yo ubwayo si menshi ni makeyi cyane ni amazi nyine asanzwe atemba mugabo ukuntu uwo mwonga umbomagura umusozi gushikaho wavuye nko ku metero 500 nko ku metero 1000 uraza urashikira amazu ukayabomagura kuko rwanyuze cyane hari umwonga wogira ngo hari umwonga udasanzwe wogira ngo ni uruzi ruhaca bamwe twaromotse ijoro ukundagana hariya nyine nabo bakiri ngaho urabona bafite ubwoba. abo banyagihugu bemeza ko ico kimanga kimaze guhitana inyubakwa zitari nke eka mbere n'imiryango myinshi yabomorewe amazu yabo ikaba imaze kwimuka iva muri ako gace. rero abanyagihugu twamerewe nabi cyane rwose kuko uziza ikamaze kubomora amazu atari make abantu benshi baramaze gutabaromoka kubera uruzi n'inzara hamaze kubomoka inzu zimwe zo bamaze gutabakomoka kubera uruzi n'inzara. imanga ni kuri yadutwaye yego nje nako kitufurira iyo nzu imaze kuva ku igihumbi bitanu n'amasamburete abiri na duswe abisi ikibazo c'umwonga witwa Nyenzari mu minsi iheze watubomavuye amazu abomora amazu menshi abantu benshi barahunze haramaze guhunga kubomererwa abantu inzu zizi bene zo barahunze izindi zarakorokeye mu manga izindi ziri hafi y'uwo mwonga mugabo zirimo imikaga mu nzu nyine umwanya bibaza yuko zishobora kubomoka umwonga Nyenzari uteye ubwoba ni cyane rwose kuko hari igipande kinini cyane rwose nk'imetero 100 cakorotse umwonga Nyenzari wisuka mu ruzi Ntahangwa aho wisuka mu ruzi Ntahangwa hose harabomotse ukaduga n'umwonga wose gushika hejuru mu isoko hose warabomoye umusozi hari imanga iteye ubwoba cyane rwose. uwo munyagihugu yahora abura hari itoborera canke nyine agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Nshuti bakunze ibiganiro bica ku nsamirizi RPA turacari kumwe mu kiganiro dukingira ibidukikije aho turiko tuganira ku kimanga kiri ahegereye mwonga Nyenzari muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura n'ingaruka bigira ku buzima bw'abanyagihugu baba muri ako gace yaba abanyagihugu baba hegereye ico kimanga cyo kimwe n'abajejwe intwaro bo mu nzego zo hasi baremeza ko ikibazo c'ico kimanga abategetsi batari bake bakizi ariko gushika ubu atanyisho kiratorerwa bagasaba izo nzego gutorera umuti ico kibazo mu kubakira inkombe za Nyenzari canke bakimurirwa mu kindi kibanza. amaze guca abantu batari bake baza ngo baje kuraba ariko nta na kimwe bashikako abatware batandukanye barahaje mutanze zone yarahaje mutane yarahaje imodoka ziwe yamaho eka n'abantu mu buryo bajejwe ivy'amatongo turabona n'abantu bamwe bariko bagarukira ivyo babwira mugabo nta n'umwe aragira ikintu na kimwe adufashije kugira ngo uwo mwonga Nyenzari uri ku bana bitubomagurira amazu. abatware bose barabizi twaramaga abatware bose chef de quartier arabizi mutane arabizi maire de la ville arabizi bose baramaze kwashika abo mu bushikiranganji baramaze kwashika muri nta muti barigera batora n'umunsi n'umwe bararaba bakaca bagenda bakuru dore baraje imodoka nyinshi zirasona ngaho mugabo rero ntacavuye ikibazo cyaje n'urwego hejuru n'umushikiranganji atwara ibintu by'ubworozi yashitse arahumuriza abenegihugu kugeza ubu ntacakozwe kugira ngo abenegihugu babone ibumba mudutabare rero mushobora gushikana amajwi hose baze badutabare kuko hari imihana myinshi ikaritsiye nini irimo abantu benshi cyane rwose mu gukungurira mudutabarize turavye umuvuduko ruri umwonga uriko turabona n'ikaritsiye yose izohava ruyitwara.
mudutabarize muzaba mukoze turatabaza umuntu wese azashobora kudushikira adutabarize turasabye rero leta ukuri baje bahaza dukorera uwo mwunganizari inzu wabomoye ziramaze ntusuye kubomora izindi mudutabarize abantu bashobora kudushikira kure mutuvugire baze bahakore inzu ntizisubire kuko hari imihana myinshi cyane rwose rero abanyagihugu twaba turafite ubwoba cyane rwose ko hatagikozwe izo nzu zose zizahava zirangira zibomotse. mu kiganiro yahaye abagenzi bacu umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu kwezi guheze yari yavuze yuko hakiri kwaronderwa uburyo buzofasha mu gutorera umuti ingorane ijanye n'ico kimanga kandi ko hategekanijwe inama hagati y'ubwo bushikiranganji buri kumwe n'ubushikiranganji bujejwe inyubako mu kiringo kitarenze indwi imwe gusa. Kurikira Prosper Dodiko n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ibidukikije. bishasha byarakozwe mugabo aharutse finansema n'amakipe n'itranka hariya ruguru bajya kubanza kurinde nimba ko nayo twaronse gatonse gatoyi ashabana yaturonde tubaza abandi turindiriye inama tuzogirana na infrastructure kuko turaba na domine station ko bikunda bafata ingingo zose zishoboka kugira ngo birinde impanuka ubona yacegereye bose dora bakaba begera kure. abo banyagihugu baba muri ako gace bemeza ko ico kimanga kimaze imyaka yababa 8 gitanguye kubomoka mu kiringo rero kitarenze umwaka umwe gusa no kuvuga kuva mu mpera z'ukwezi kw'icenda gushika muri uku kwezi kwa ruheshi umwaka wa 2025 imiryango irenga 100 ikaba imaze guhunga kubera ico kimanga. Aha niho kiganiro cy'uyu munsi dukingira ibidukikije kigarukiye tukaba twari twashimikiye ku kimanga kiri ahegereye Mwonganyezari muri quartier Gikungu muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura kibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu baba muri ako gace. Mu gusozera kino kiganiro dukingira ibidukikije reka dushimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi, shimire kandi bagenzi banje bafashije gutegura kino kiganiro. Ikiganiro dukingira ibidukikije cy'uyu munsi mukaba mwagishikirijwe na jewe David Claude Bananayo naho ubutaha. cyari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. arakoze mugezi wacu David Claude Bananayo. Nero ngaha ku iganiro dukingire ibidukikije cyosozera ko amakuru twateguriye yo kuri uno wa gatanu. Abashimye mu mwese mateza abiri ano makuru nkashimira bagenzanje umwe wese ucafashije kugira ano makuru ashobore gutorokanywa. Hervé Nuhire meje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye.